situation y'abajene ni ko preoccupé ikibazo kuko nubwo wotunga ugatungira imbere y'abantu bose wumva bazoba bafise ibibazo ayo mafaranga y'abajana nta muntu ashobora kurira mu gihugu sivyo kandi twabara bahise rero kukiraza kubera ko ikibazo siti mbega vyoshoboka yuko uburundi butera imbere twongereje ubuzi muri fonction publique aba bantu baje bava hanze nzira barabizi bo barabizi kandi baranabibona nta gihugu na kimwe kigira gitera imbere kubera fonction publique. Fonction publique itanga amaserivisi icyo twumva mubona kuri w'akarere consultation irazimbutse gusumba muri kira rero muri kira bashobora gutanga serivisi nziza gusumba abandi rero leta kuko amategeko y'uko aho kubwiza ubuzi muri fonction publique reka bahe uburyo abajene ariko benshi bafise ubwenge bafise umwanya munini wo kuba kandi bafise esprit ouvert kugira ngo bashobore nyene gushira mu ngiro imigambi maze iyo migambi izotume secteur privé iduga cyane kuko ni secteur privé niyo itanga ubuzi niyo itunganya n'igihugu neza rero kayeje yavuze no kugira ikoliki kugira ngo ifashe urwaruka rufise impano rufise amaprojet kubaha amafinansema kubaha inyigisho maze bonyine bashobore kwiteza imbere ndibuka ko nagiye kuri mesi Burundi ngiye gusigura ibintu bijanye na payeje umujene umwe arambwira ati mbega uwo iyo payeje twara ni wayikeye gahunda ya kasijene ati none kubera iki ibyabananiye ariko muri mutubaza ngo dushobore gukora no kwavuga n'ikirundi ngo so abana ko babigamana ati ko wumva muri entrepreneuria ayo hari ubukiriyo ayo mafaranga mu duhaye turiya ngo duhaye ni musitwara hakumve muri ubwo buzi tubashije tuboke kuko tukibishoboye hanyuma nawe mugende gutunga muri iyo entrepreneuria yawe muga muri bayo ko ibishije bakugiri ntabyanuro yarafise kuko mumva ko nubwo bokirukana abakozi ba leta bose abajene bize bakagira akazi biraza gukorwa mugabo mu mashaka kwa mutiro byagenze gute mu Burundi kugira ngo ndiko ndafata umwanya kugira isubira abajene bavyumva byagenze gute kugira ngo dushike kuri no situation aho abize bakagira akazi basumba inshuro zirenga zine abasanzwe bakora muri leta byagenze gute ushika mu 1993 Burundi bwa ofisi kaminuza imwe hanyuma kuba abanyeshuri bose yandikishije mu wa mbere ibice 10% nibyo byaronka amahirwe yo kuja kuri école secondaire ibice 10% 90% baca bataha muri abo 90% 35% baronka amahirwe yo kutubura muga abandi bose baca bataha hanyuma 93 ngo nibo mondial araba ico bise les objectifs du millénaire pour le développement baca bashyira yuko éducation ari droit pour tout le monde. C'est un droit humain. Nta muntu n'umwe arikuriwe kubuza ubundi kwiga. Bacagira rero niho hava ibijanye na education pour tous. Muri ico gihe mu Burundi twabibonye gute hacaza amakoresha ku bino hacaza n'ama-université privée. Ubu turiko turavuga mu Burundi bufise ama-université arenga 50 z'ama-université n'amashure yisumbuye ariko ngomenya ko kuri babandi 10% baronka amahirwe yo kuja kuri école secondaire uniquement 1% y'abo 10% nibo baronka amahirwe yo kuja kuri kaminuza urumva kandi cyoroshe kurongera akazi 1% de 10% kandi baratwa abarundi benshi bakajya kwishura bishikari abandi benshi ngiga bashobora barundi agaruka urumva kuva ico gihe rero kugeza uno munsi abiga bakumye baba benshi mugabo Uburundi bucabwinjira mu ntambara nico tuzakwinjira mu ntambara la croissance économique ikiraba stopé net niwa muri abantu biga niwakurikiranwa n'umurindi abantu bakorera ama-entreprise kugira bashobore bakazi abandi ama-université yoyo yagunya forme arunda ku isoko kugeza aho tujye tuba muri ino situation y'uyu munsi hariho abantu benshi baravuga bati tayeje nta impact turabona ku bijanye n'ubukorera akazi habwira ni ibibazo tayeje turagerageza gutorera inyishu bihari kuva mu 90 niyo mushaka tayeje gutorera inyishu mu myaka ibiri bikunda bizofata umwanya aho karagaciro rero tayeje yagiye kugira ngo ishobore gufasha urwaruka bakufise impano ko ruronswa ibitahe maze ushobore kwiteza imbere tayeje rero ifise ibisata bitatu isaka cya mbere
igisata kijanye na formation et renforcement des capacités ukabisha ubwenge no gukora ubwenge mugabo iki gisata rero kirimo ibisata bibiri igisata cya mbere kiri muri icyo cya navuze kijanye no kwigisha urwaruka ku bijanye n'ihinduka ry'imibereho ushaka mentalité burya ngaha mu Burundi jena narabivuze hariho de façon générale muri Afrika hariho ikintu twita la culture du sous-développement. Iyo culture du sous-développement ukiye kuyiraba uza kuyisanga iri muri mutwe wacu kandi iyo isigura ingene dukoresha amafaranga ingene tubona amafaranga urumva amafaranga uyabona nk'amafaranga ukoresha kwikenura ntiwitwara cyo kimwe n'umuntu abona amafaranga n'umutahe amafaranga uyabona nk'umuntu ayakoresha kugira yikenure uraronka ibihumbi 10 bigaca ngaha ugasohokera hariya uyabona nk'amafaranga ateza ku mutahe bya bihumbi 10 ubikoresha kugura amakara ukayagurisha kwa kanaka akunguka amafaranga 10 ainsi de suite kuja Abrahamu yabyaye Isaac akabyara uwundi y'amafaranga agakura akabamenyesha turabona n'ikiciro mu Burundi imeze gute kugira ngo ushobore gutera imbere mu migambi y'iterambere utegerezwa kuba asizwe mu gukora ukamenya importance ya economy dushaka kuraba mu Burundi ingene bimeze uraza amaprovense amwana abajene n'abarundi bakunda uraza gusanga harimo ikintu kiri question ikintu mubaza est-ce ikintu nta impact gifise kuri development uko byose bera nta mutwe abarundi bavuga ngo imbitsi ya cyane yabikiye mukeba no kuvuga ko ndiko nabereka ukuntu kiriciyeri tubuza gushobora gutera imbere ngo imbitsi ya cyane yabikiye mukeba uwabiriye siwe yabiriye amavuta y'umugabo n'ayamuraye nukudabike ukaryama kare hanyuma bakabandanya n'amaprovense menshi ajyanye n'ibyo akwereka yuko bobo ari unje numvise resama aheruka gusohora indirimbo avuga ngo weekend igira ko amacupa gato usize ko miliyoni yiyoke n'ibindi biseho resama ati weekend igira ko amaze gushuha kugira ngo tuje mu kirori no kurya iby'uno munsi ibyabeje ibyeje bikabazwa abeje bishurobe nawe ati no kurya imwe iyindi iziritse ati zana n'urumeca turarukunda kubera nayo amafaranga bakoreye amafaranga akora ku isi gusa kandi nta n'umwe azobaho ku myaka icana amafaranga akora ku isi gusa kandi nta n'umuntu azobaho ku myaka icana iyo wavukiye mu gihugu muri sosiyete ibi bintu babikubwira misi yose birakinda bikaba ibisogonyi na cumi ukabona ko nayo nta kibazo na kimwe pourtant Microsoft iyo yumvira ngo ibyejo tubazwa hejo ntari kuba kaliteza yubatse Michelin iyo yumvira ngo umugabo utwarayiye muri ibyejo ndara nta kindi iyo yumvira ngo nta ruzoba n'akijana ntari gushobora gushika iyi rero iyi comportement no itara culture de développement aho mwumva yuko ibintu byose bituruka ututwa yuko utahari ibindi byose ututanfu abashaka rero bategeka kwaza guhindura icyakari kigenera amategeko zo guhindura bose abarundi barakubwira bati imfizi ntama itengera hasi twese turabizi mutama yakoze ku mafaranga wamumenya ariko wumvise kuva hariya ku musozi yatari gutera undi atanivuga amazina wacukuye mutama mu mafaranga n'umusaya yose aba bajene nabo nyine kubera ko imfizi ntama itengera hasi nabo nyine kujya bamivuga amufashe umwe muri aba bose kuva mu miliyoni 10 nta n'umwe yashikana kugira nawe wafise umugambi nawe bafise umugambi bacaje gukora nta n'umwe yashikana gikwiye kuko barabyize ku kibana bavyiga kugira yuko uyarose ubanza kwikura umwaka hanze uko batakoye narabacyate uko basanzwe kwikura iki nico kugira abaje bateza kubanza kuhindura hanyuma mu maprojet tumaze kufinansa ndamaze kubona yuko tumaze kufinansa amaprojet agera ku 2019 kuri amaprojet 2019 hari amaprojet menshi nta na 10% y'amaprojet
atwagwa n'abadamu tubaze gufinansa ni ukuvuga nta gikusa abadamu n'abigeme baguma bari inyuma ku bintu bijanye n'ibintu byo guteguza amaproje kino ne bivaye uko nababwiye yuko ibintu byose byafise origine muri sosiyete haganye mukira abana n'aba bakiri bato ugiye gusaba amafaranga mama wawe akenshi mama wakubwira ati "Genusarusi tubazize bizakugira impact implication abakobwa baza guca bakura mu mutwe bazi yuko amafaranga n'umugabo bigendana ko umugore atigera agira amafaranga bagaca bakura bari muri iyo mentalite yuko umugabo ategerezwa kuba afite amafaranga rero bakibuka mu ndirimbo z'ikirundi abadamu benshi abakobwa benshi baguma biyumvira l'avenir bagereranije n'ingene bazogira mariage nziza none bakora n'ingingo bavuga ngo uwa mbere yaraje ngo bati uyosuye uwa kabiri araza bafise ubushatsi meme ngo sinzi hama uwa gatatu bacaraza yambaye ibigiri n'ibiki bacavuga bati uyu n'uyu kubera afise n'urufunguzo rw'umuduga mu ntoki bisigura yuko iki kintu rero iyi mentalite iza guca iguma iri mu ntuze mu mutwe w'abigeme bitume rero bagiye kwita mu bintu bijyanye no kurondera imitahe kugira ngo bashobore kwiteza imbere rero murabyibuka urabona umuhungu amaze kugwiza imyaka 16 abandanije agenda gusaba amafaranga se wiwe haragera igihe bakabwira ati "Ngawe ntabwo ufise n'ugera kwiyondera mugabo iyi disikuru nta mubyeyi w'amafaranga y'igihe umukobwa w'imyaka 15 ugenda wenyine wiyondera amafaranga tunderezo muzi naza kwima ndetse kangura mwana n'umwe abwira umwana we w'umukobwa ngo we gutagira kwiyondera hanyuma uva amafaranga gukora les affaires ushobora guprostera muri affaire udafise ikintu kijanye n'ubusutwa reka ndabyitwa uravyumva icyo bituma umukenyezi mu Burundi umukenyezi ni umuntu yitoga saa 10 aba yamaze gushika muhira mugabo saa 10 z'igitondo akaba yavuze kubura so niko muri iki cyo muri tubyita aroke aba affaire arasupoza yuko ugenda guhura na kanaka ugenda guhura hariya mu kuvuga business kugira ngo ti mugo gasanga kici mu Burundi ibi bintu byegera cyane hanyuma izo tume yuko umukobwa avuga turati umukobwa afise y'imiliyoni cyane yatoye muri Paris nuwa yikugabe mu twera waje kumurisha azi yuko ndende y'imiliyoni cyane bazoriha bavyo ntamugabo mu twera wewe ngira ngo wowe uri umwigeme uri ngaha muri Musaga ni waba ushaka gutera imbere ni waba ushaka ko ejo uzogira ijambo mu gihugu muri society yawe reka kwibwira ko kwagenda kwibwira ngo amafaranga n'umugabo biragenda gusa we nawe umuntu yongera amafaranga ko kwisi nzima aho ibintu byahindutse ayo violence basée sur le genre yahindutse naho abagore baje kuronka independance financière udafise independance financière birashobora kuyagorana ko ushobora kugira ijambo uvuga kuko abafaransa nibo bayivuga neza bavuga ngo qui paye commande qui finance commande ufise umutari wa commande niwo avuga n'ubusezerezo rero cyane sasa cyane ko ndavuga kijeje rero kwigisha abajene yuko iyo mentalite isanzwe iri mu mitwe yabo babanza kuyikura mu mutwe nagenda babwire ikintu kibi kuba hari abavuga ngo biga ngo uri nibo bagurisha ngo hanyuma nk'umunsi agatwara igice nagenda babwire yuko ubu tubafata bati reka tugurishe Burundi bwose bati umwe wese agakuronka miliyari 5 tugurishe Burundi bwose bavuga izi miliyari 5 bakaziha umwe wese mu myaka itarenga abasanzwe batunze uno munsi uba babaze gutuka cyane abakene nabo za miliyari 5 babazi izo zizaretse basigaye byari bituma n'ishusho basigaye babaza ati bega cyangeze none kubera iki bamwe baba batunze abandi nabo bagaca inyuma ni yamanga ko ndababwira byari bava mu tukuro n'utwarari ibintu n'ibiki mutabihinduye bidahindutse naho ari kibazo rero abajene bakamuye bitiko ndavuga baca baja muri nzira ya kabiri aho tuba rero des formations pratiques ama formation pratique ni ama formation ajanye no gukora réellement
aha murabona hari abantu bari kwafata ama image bacha bagenda mu kanya cyo yatreta mugabo bashaka gusaka ari mujeri yite communication kuri university akazigera afata kamera akazigera atreta image uyu mujeri rero cyo kuma formation kugira amenye réellement akazi agire une compétence pratique hari abashobora gusanga bashaka gukora ibirato turabaha information mu bukozi bw'ibirato hari abasanga bashaka gukora kugushona kumwa gusudira gufata amafoto kurima ibi byose amaformation arahari kandi ntari gusa en présentiel urashobora kuja no kuri platform ya Payeje icyo twise Payeje Academy ugatora les modules ukiforma wenyine kandi na certificat ukazironka atakibazo dans muri bijanye no bakora turi dans le monde actuel le e-learning turayikoresha no muri Payeje kugira ngo ushobore guha amahirwe abajene batashoboye kuronka undi mukuza kugira bagire inzira abajene rero bashoboye kumva l'importance ya formation bacha bacha muri département ya kabiri ijanye no gutanga amafinansima dutanga n'amafinansima ashobora kuva ku miliyoni umwe gushika ku miliyoni 100 z'amarundi kandi abajene baronka bakazosubiza atandukanye n'ubwambere iki kintu kibaye ashaka mbire abajene bamfashe kumera amashi yendishwaye kuri ibi Hinki. Ariko mvuga ngo iki n'ubwambere iki kintu kibaye abantu benshi abakuru bose bambaye Burundi bari batubwira yuko urwaruka ariko Burundi bw'ejo yaricoye umukuru w'igihugu hari amahirwe aza rimwe bikaba bihize muri histoire utavuga si kino profita awonyeraho bikaba birakujanye foto ibi bintu biriko birabera mu Burundi aho umukuru w'igihugu afata engagement yo kubishoka byose amaprojet y'abajene ya suteri bantu b'Imana birashobora kuba bijugambye bitatugaruka mu Burundi Pika rero mbona ko biprofita ubu bikihari parce qu'on le sait jamais c'est hanyuma abo rero abajene barose ayo financement uko nabivuze ashobora kuba financement kugira ngo miliyoni 100 tuca tubakompanya tukabakadira tugakora ibishoboka byose kugira ngo bashobore gutera imbere igisata cya gatatu cya Payeje ni ku bajene baba bashaka gukora amastage professionnel abajene bari ngaha abaheje amashuri barabizi ko kenshi iyo hagize abera kandidatire ku mikakazi bakubwira ngo ifo ngo experience ya 3 ans cyangwa 4 none iyo experience uyironka gute utigeze gukora ari ukiva ku ishuri bishobora kuba ubari muri contradiction muri Payeje rero icyo dukora turatanga ku mwaka amastage ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2,000 ku bajene baba bashaka kugenda gukora amastage ya 6 mois mu entreprise kugira baronke experience andabisubira kuba bari bahejeje amashuri bitutaka stage académique bitaka stage professionnel ifo kugenda ugakora exactement kugira ko umukozi kugira uronke experience hanyuma ejo bishitse bashobore kuguha akazi cyangwa bakoresha gutanga experience uvuga igihe udafite experience nini hanyuma rero kuva Payeje tangura turamaze gufinansa amaprojet atari make ko nabivuze amaprojet agera ku 4,000 tukaba tumaze gutanga amastage agera ku 4,014 kubona babwiye gutanga amastage 1,000 ku mwaka hama tukaba tumaze guforma abajene batari bake baba 120 murashobora kugenda kuri Payeje muraza kubona Payeje en chiffre ushobora kubona ibiharuro byose tugeze ko kuba dutanga aba rero nagiraga abasabe ubwe baje muri ngaha kuba bafise imigambi irashe mu kiraro umugambi urashe ugendeze umugambi urashe Payeje turabira ko turaba umugambi ko urashe mu gihe urambisa amakriteri ariyo kriteri ya pertinence
iyo pertinence isigura ko umugambi wawe uteza kuba umugambi uha akazi urundi rwaruka, utegereza kuba ari umugambi uha akazi urundi rwaruka, kandi akaba ari umugambi uje gutorera inyishu ibibazo abantu basanzwe bafise. Donc nk'ubu urashaka kuvuga uti jewe ngoma nkore indege, ngoma nkore amapine y'indege, twebwe muri payeje uyu mugambi turashobora kureka ku finance kubera ko nta kibazo kinininya cyane mu kibano ku bijyanye no kuronka isoko uyu mugambi uje gutorera, kandi ubu umugambi uranaturengeye. Mugambi nk'uvuze uti je ngomba nkore ama makeup, sinzi ko mubibona, je namabwira abarundi ni ata lo marché ya makeup ni marché nininya cyane, ni marché ni isoko biteye ubwoba. Et pourtant, avant de dire ma cosmétique, na makeup bakoresha abahanzi, ngo je ni gutsikere abagore b'abarundikazi bayisigaga hano, sibyo bakisiga n'amavuta y'inka kandi bagawe sibyo ko nabako kwisigaga hano. Mugambi ko ndavuga none abajurite biochimie bashobora gukora makeup iri liye nayi ni culture y'iwacu ya kera, ariko bakadukora makeup iri localisé. Nk'iyi projet uravye demande urashaka kugira projet ipatina, nk'uko ugiye ukaraba ukaja ahantu ukabona ko abantu ntasazi bafise le projet uko isaboni irashobora kuba ari projet pertinent, kuko non seulement uhakaza abandi baje hanyuma ukabatora ikibazo kibafise, hanyuma iyo projet yawe itegerezwa kuba ishobora kuja mu ngiro mu kiringo gito kitarenza amezi 6. Urumva ufanye projet uva muri manzo ukanga kwishira mu ngiro muri 2027 ivyo ntibikunda, itegerezwa kuba ija mu ngiro mu kiringo kiri gito cyane. Hanyuma projet ikaba iri realiste no kuvuga ko ugira hariho n'umujeni yitse kutuzanira projet isaba miliyari 60, tukaba dufise budget y'imiliyari 30. Urumva ko iyi projet ni non seulement réaliste ni na réalisable. Ivyo ayo mpamvu zose ujya kwije uca uba muri umujeni ufise hagati y'imyaka 16 na 20, nibo dufinance kuva kuri 16 gushika kuri 20. Hanyuma ni candidature féminine zikaba ziri encouragé. Hariho na concours ziri concours nyingi zo kwindi muri iyo concours turatanga amafinansement ava kuri 10 miliyoni 15 gushika kuri miliyoni 8. Hakaba na concours y'abagore iba mu kwezi kwa gatatu, abagore gusa iba mu kwezi kwa gatatu, kandi izo concours zose ziba kuva ku gatumba gushika ku makomine. Hanyuma payeje rero ikaba iri mu Burundi bwose, makomine yose no mu ntara zose. Baranaye kuvuga ati hata kwemera yuko ubaza ibibazo, mugabo jewe nagira ndabasaba exceptionnel ikunda n'abari umwanya ushobora kwishura ibibazo 3 by'abashije bari ngaha ushobora kubyishura. Murakoze cyane.